dushimye Yesu rero yaje mu isi kwitanga kandi avyigombeye. Namye ndamwiyumvira nsanga ntibamufashe yirutse. Yesu ashimwe. Ntibamufashe yirutse. Urufatiro rw'aya majambo ruvuga ngo shingira intahe Yesu nawe azogira gute? Nawe azogushinga. Nuko bipanze kandi n'ubu no guhamagara wose kuko ubu uri ruka wowe kutamushingira. Sivyo gamuko neho wemeye ko bagusoma ubushingira intahe Yesu wakabiza umuntu gatwaye ayareka shingira intahe Yesu nawe azogira gute? N'aya majambo Petero yaravye abantu b'Imana. Tugumbirane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turamushimiye Data wa twese ku gikorwa c'iteka yakoze. Yakoze igikorwa c'iteka kubona duha Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Imana ishimwe. Ariko kandi ntibizoguma uku kuko Imana ifise umugambi wagutse ku muntu. Dushimye Yesu rero yaje mu isi kwitanga kandi avyigombeye. Namye ndamwiyumvira nsanga ntibamufashe yirutse. Yesu ashimwe. Ntibamufashe yirutse. Kandi ikindi ntiyagwanye ngo bace bamurusha inkomezi hanyuma bamubanga. Yararendetse kugira ngo tuzoboneke twebwe, kugira ngo tube aho turi, twitwe ko twitwa. Munshimire Yesu vrema. Basi nibaza batanze ngo bigira ngo dushimire Yesu. Yitanze agize gute? Abishaka. Avyigombeye. Dusome ijambo ry'Imana mu cete cya mbere ca Petero ikigabane ca 5 ku murongo wa 6. Harimo umuntu atanze. Turazi naye? Ni mwene so Byizigiro Edouard. 5:6. Munyaruke cyane uwo bishobokera twafatira rimwe afate no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwanditswe na Yohana kugira tubangutse mu gusoma. Bega muranyumva? Ni byabangombwa ndongereza volume kuko nta ngorane. Yohana 1 ku murongo wa 19 mwafadikanye. Tugiye gusoma aho twamaze kuvugana icete cya mbere ca Petero ibice 5 ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Ahanura abandi bose nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi kugira ngo izibashire hejuru ryari mu gihe ngize gute? Yohana 1:19. Abayuda babaza Yohana umubatizi iki? Bamubaza iki? Bamubaza uwo ari we. Uku niko gushinga intahe kwa Yohana. Aho abayuda bamutuma kw'abaherezi n'abalewi bavuye Yerusalemu ngo bamubaze baturinde. Nawe aravyatura ntiyahisha ukuri, aravyatura ati si jewe Kristo. Baramubaza bati none se bimeze biti? Uri Eliya? Ati sindiwe. Baturi wa muntu avugishwa n'Imana? Atoya. Baramubaza bati none urinde ngo tuje kwishura abadutumye kuri wewe wivugute? Ati ndijwi ryusemerera mu bugaragwa. Turangirize muri Matayo 11. Matayo 11 mutebuke. 11. Mwahageze? Mumbonera havuga gute? Ndababwira ukuri, mu bavyawe n'abagore ntihigeze kuboneka. Ndasubiramo. Ntihigeze kuboneka umuntu arutande
amen. Fise ijambo rivuga rifise umutwe w'ijambo canke insanganyamatsiko ivuga ngo shingira intahe Yesu nawe azoyigushingira. Ndakeka mutavyumvise. Urufatiro rw'aya majambo ruvuga ngo shingira intahe Yesu nawe azogira gute? Nawe azoyigushingira. Nutana yimushingira nawe ntazogushingira. Mbere hari ahandi yavuze ngo umuntu azogira isoni zo kunyaturira imbere y'abantu. Nanje nzogira isoni zo kumaturira hehe? Nabaki. Shingira intahe Yesu nawe azogira gute? Nuko bipanze. Kandi nubu no guhamagara wose kuko unkuburibuka wowe kutamushingira intahe. Sivyo gamuko. Neho wemeye ko bagusoma ubushingira intahe Yesu. Wakabiza umuntu ejo gatwaye. Oyareka. Shingira intahe Yesu nawe azogira gute? Naya majambo Petero yaravye abantu b'Imana. Aravuga ati gushigwa hejuru birabaho. Mugabo désormais bibera igihe. Ntuhave wishira hejuru mu gihe kitagize gute? Bikwiye ko umuntu ashigwa hejuru mu gihe kigize gute? Nico gituma n'umwana iyo yuriye hejuru mu giti mu gihe kidakwiye kenshi arakoroka. Kubera ikagera hejuru akabura inkomezi zo gufata iki? Amashami acagira gute? Acakoroka. Kuko yishize hejuru mu gihe kitagize gute? Kidakwiye. Yohana yarubatse ubuzima bwanje bw'impemu kazi. Kandi rero hari umuntu yise umuntu ngo barasukana. Burya aba bantu bari bamusutse Yohana. Yohana baramubaza ati tumuravye ntasanzwe. Ibintu avuga kwijwi ryonyene yaravize nta mikrofone. Kuko yakuriye mu bugaragwa. Akurira mu bugaragwa ajya inzige n'ubuki bw'iki. Ijwi ryiwe riragenda rirakomera n'ubugaragwa ntuzubutinye. Ngo igikere bagikubise umugere kiratarika kiti naho bibabaza birungurutse. Buriya kuba mu bugaragwa kwa Yohana hari ikintu vyakoze muri we. Niki Petero yavuze vyatumye Yohana agira gute? Aca bugufi hehe? Mu mutima. Baramubaza kandi aha yari teste general. Cari kibazo gikomeye, cari gipimo. Bumva bagati kwijwi ry'abari rinini. Ko wowe uhamagara abantu kababatiza. Ibi bintu navyo twari bwabone ko mwisezano rya kera hari umurongo babatijemo abantu. Ngira tubajije abize theology ngira bo habona. Aho jewe ntaho ndasoma. Havuga ngo ndakubatije mu izina rya data. Ahantu no ndabona. Yohana yaje ari umwe. Avuga ibintu byo kugira gute? Kwihana no kubabari. Byo kubatiza abantu bakabibiriza mu mazi. Warize utize yaragushirayo. Ibyo kuvuga ngo we ngo nkora ko wambaye urusato. Wapi? Yari mu imbaraga bonevo. Yari mu bushobozi. Butuma n'abasirikare. Wewe ufa gukora umusirikare kwitete yiwe. Kwigaro ngaha ukashuza ngo ndakubatiza uramuzimbira kuzurara. Mutabivuganye. Mugabo Yohana yarazi ibintu byo gupfukama. Yaba mu bugaragwa. Ntiyatinya amageragezwa. Ibyo kuvuga ngo bamwinye umuceri ntibyamuraba. Vuga ati ntaco kwinziga zitarahera mu bugaragwa. Nzotamira inziga. Mugabo vuga Imana neza. Oh shingira intahe Yesu. Ibintu byo kuvuga ngo bamwinye amazi none bashingira yaruru. Yaba mu bugaragwa ngo kugeza igihe yerekewe kwa baki. Kwa Bisirayeli. Ushaka kwerekwa wama mu mashuka. Misi yose. Kugeza igihe yagize gute? Yerekewe? Ushaka kwerekwa ujya rendi orange. Hoya hari ikintu gisabwa. Yesu adutabara. N'abantu babana gare bo bapempo. Imana idufashe. Hari ukuntu bigenzwa. Yohana ni yari bize n'amabisi. Kandi akeka ngira ntabirato yari yamba. Yari bize n'ivyo bintu. Yarafise vision ivuga ngo uwantumye kubatiza afise ububasha. Jewe nkwiye kugirwa muto nawe agize gute? Abari wakuzwa baca baraza baramutestinga
baramupima ibintu bidupima none umuntu akubwiye ngo ntusanzwe ngo burya ngo uri mwiza yo uramubwira ati kana kavereni Imana yasize tayoga kunyura gatoya uca ubona ibindi nta muntu murabona amarike yasesetseko aguma ari mwiza haba havuye kwiki nta rusaturuka rwavuye na kavereni vuga ngo na kavereni gira nkuki wawe wumva iki na kavereni Imana yapfukishije kugira ngo amatohoza kugira ngo ifutiki amatohoza na kavereni yasize ubundi we nturi mwiza ube mwiza hehe mu mutima ubundi twese dusangiye ingorane umuntu wese yambaye umubiri ari munsi y'ibibazo nutagwara mu nda uzogwara mu mutwe nutagwara umutwe uzogwara ukuboko tagwara ukuboko uzumva umusonga ibyo byose bikombiniye mu kintu cyitwa iki umubiri Yohana yari yaritituye baramubwira ngo wewe wivugute bashakagire gute yivuge kwere yivuge haba bataje kameme normal ati wapi sindiwe tunana urinde uriwe umuntu avugisha none hajya ntiyavugishwa n'Imana ariko ngo acagira gute ati sindiwe uriwe muvugishwa n'Imana wakera sindiwe none se tuyeseve tubarira ibyejo hawe hahise tuvuge gute abantu bamaze iminsi bahiga akazi bashaba bababwira ngo ngo murakoze reka mbe ndabirese murazi namwe ibyo babasaba muga Yohana aravuga ati singize gute sindiwe jewe icyakora ndijwi gusa mbega ijwi bararipfunga ijwi bararipfunga worifata ukarishira mu gasho hagiye aza kwivuga ntawe uzi byari gukurikira mweho cyari gihe cy'ingoma y'Abaroma bari kumugirira nabi akaza kwivuga bashaka batanga raporo hariya kwa Pilato bakavuga ati twabonye umuntu agira gute yivuga yavuze ko adasanzwe uwo muntu adasanzwe genda mugire gute mumunzanire ndamuraha yavuze ati ndijwi gusa sijewe ndiho Paulo yarahageze aravuga sijewe ndiho ni Kristo arihe muri jewe shingirina Yesu nawe azogira gute nuko bipatse nibagusubiza menshi ugacuzinga ntawe ushinze nawe nibayagutwara ntuzuje kurira ngo mwami Yesu ngo ntabara nguduhera twanje ni wora twari twabandi suko nyene se none mushaka bigende gute rega nikimwe kukiye bibiri bango ku ntaba ariko ngizokwiyerekana ngidadika none Imana mwe muzimeze gute rega no kwicara aho biba ngombwa ko yije Herode yarivutse hamaze kwivuga yicara ku ntebe y'ubwami ngo acurire abantu amajambo bumvise ijwi rya Herode ni izina rya Yesu maye turinde ibyo bihume rya Herode baca baravuga ati kwijwi twumvanye Herode si umuntu avutse niki ngo ni Imana ye sha marayika yaje akabushunga yamutikuye ikoferi imwe acahasese kinyo kandi ni Herode umwe yari yafunze Petero umwe yica Yakobo Yesu adufashe mwumvise mwiki shingira nta Yesu nawe azogira gute Yesu nawe ntiyabirekeye aho ati Yohana ko ativuze rero ngira ndamuvuga ariko Mana Rome shimwa Yesu amen Yesu naherana waramukoreye ntazoguheranira mu minsi heze data yarambariye ngo agomba nta muntu azotwara ideni agomba bahereze kimwe gusura abivyo uri kurasa namba wanasavye umutwe wa Yohana azore kuwuronka usaba ibintu bizima kuko agiye kubaha abantu bose yasezeraniye azoba kuko nta sinjyaje usabe neza ntuzurasabira abantu nabi ngo Mana ngo umunyukure ngo umwice ngo kugira ngo urabintu ngo yarangiriye nabi ngo umwereke ngo ko ndi umusavyi wawe none se niyarimbuka uramugira we kwikuzimu bataririmba abarimbutse ntibaririmba ahubwo umusengere ati maze iminsi niko nasengera abansi banje kuko barahari bahagurutse nk'abansi ndavuga nti Mana uko nkunda ubugingo bwanje uko ndirira ubugingo bwanje niko ndirira n'ubwana Mana umumpe
ndiko ndabarukirita spirituellement, ndiko ndabarukirita mwese basi bame baze tuzo. None hari ibintu birengeye amaraso ya Yesu. Ndiko ndabasengera Imana igira ubuntu ntihagire uburimbuka. Base nk'ubiri murimbuye imumpoye. Ego yangiriye na kaci murimbura. Bizozana ishimwe ki ku Mana. Mw'abantu musenga nabi. Saba ubugingo bw'Imana bugenderere. Niyamuzana azakubwira ngo mwene data nambara amajambo nakuvuze, mwene data namba nakuravyira rirari, ndakwinginze babarira oh babarira nukuri babarira, dusubire dukomeze yangabire y'urukundo. Azokwisubiramo yubati ndigifu burya bya bintu nije narabivuze. Dome ndakunda ubugingo utashe amahoro, kuko naho yoba yarangiriye nabi akaronkaho kaje yo kwihana, nitwahurira mu ijuru ntituzovyibuka, tuzogumbirana kuko ivyo byose n'amanyanga y'uyu mubiri. Mvuze ngo niki? N'amanyanga y'umubiri. Yesu arabiranga ati mubavyawe n'abagore, nta muntu ntihigeze kuboneka umuntu arutande. Wawe ndi yavuga ati nyuma yanje hari uje andusha ubushobozi, azobabatiza muri mpemu yera na hehe nawe acavuga ati oya Yesu ntahera na vrema. Nta muntu numwe aruta Yohana mu bantu bavyawe n'abaki. Abwo rero nawe uravyumva ukaba waravyawe n'umugore we nturuta Yohana umubatiza. Murimo bavyawe n'abagore giruko, abavyawe n'abagore giruko, n'abagore mwakirize kandi arimwe mwatubya. Kandi nabonye Yesu nashimwe. Nta numwe hana ruta Yohana umubatizi, byavuzwe n'umugabo atari yaborewe. Yesu ntavugishwa n'inzoga, kurya yavuze rero n'ukuri, kuko nawe urabize watanze iguranye. Nimba waranaziriye naho waziririye muhira ntiwari mu bugarabu, si byose mwe murajya inziki abamaze kubyuka ibyifundiro giruko. Umuntu muri mwebwe yohagarara nkaha kuri mvuge he nko muri Asiatike, ijwi ryiwe rigashika kuri Tanganyika nakiritse. Yohana ari mu bugaragu, ijwi ryiwe ryagarukira kuri Yorodani ata mikrofone afise, ariko bari bamurorera imyaka myinshi. Yesu ashimwe, bari bamurorera igihe kirekire. Nico gituma Yesu nawe yamushingiye intahe ko Yesu yaje aho Yesu yaciye inzira. Hanyuma rero wowe shingira intahe Yesu nawe azoyigushingira. Ntuze umumara amazi. Wowe ni baba bagomba kugucikiza babwire ati uretse n'ivyo hariho n'ijuru. Uzobushingira intahe nde? Natwe tuzogushagara mugane w'umunyarwanda. Tuzokuja inyuma twambara gakora. Ugati urya bimuragara twagize gute? Twasohoye. Mugabo nutamushingira intahe Yesu nawe ntazogushingira. Mbe ndababaza ubuze uruvyaro waracikiye ushusenga gute? Ugiye hanyi mukabura ntuvyare wocu usenga gute waracikiye? Banzo vyumve cyane nk'ubu ucikiye ku muntu akashaza aragutikura amakove buri munsi waranacikiye. Wocu uzana umutwaro kwa mwari mushaje kwa pasteur ngo nsengera ngo umugabo ngo zamugiriye nabi kandi mwaratanguranye natwe. Umushinge wanyu muba mwaratanguranye natwe. Yesu adutabara. Ariko tuzi ko twaguherekeje turatubwirana ti mwarimu tuje kuraba naka yagize ikibazo tuwe ko iryo zina naje ti wa mugeni twaherekeza. Shimwa Yesu. Tuzoba tuvise seve yawe ti twaramubona. Nibigira 15 kuri bigira 10 navyo ni mu bizobuza abantu kubicu. Aha muca muvuga kubera ndabivuza mwama mumpane je nje mu bihasi je gusa ndabibakiri nkabibandikira sije mubi ndazi umuntu hari umuntu umwe narabibabwiye yarasigajwe na DS esanfu yagize accident bagiye mu rugendo rwa korale, hanyuma karisoro y'imodoka ikirabacikana. Ndabisubiyemo nari narabivuze muga niwe utaruhari nawe uco vyumva uco harura amadesa umaze kujya desa umaze kujya. Hanyuma karisoro kimuzibura munda bacamujana kuri Prince Regis ni muhazi. Nkava muvuga ngo ivyo nevyo naso ngo nakuye kuri YouTube wapi?
hanyuma bagira bamukore kuri presse acaracikana agiye mu ijuru abona urugi ruriyugaye bonevosi dakaramo. Hari abantu bibaza ngo ibintu ngo ni politique, jeyo nakiriye manifestation mpita ndayibona. Hari igihe zimpenga kankazanga yo naco natanze, ubwo nyene ubugarako babwinjiye nawe urabukeneye. Hanyuma rabona urugi ruriyugaye acarabaza kubera ko urugi rwiyugaye ati hari ikigira 10,200 utaratanga uvyumve. Ntiyari yari mw'ipantaro. Hari ikigira 10 ca desa kiri mw'ipantaro utaratanga banza usubireyo. Kuri prince je babona ari kanguye ati hari ikigira 10 kiri mw'ipantaro c'200 muyazokintangira caracikana n'ubu ntaragaruka. Umaze kujya desa zingahe? Umaze kujya desa zingahe? Nimburugi guyugaye kuri desa wariye please desa wewe umva aziyugara zingahe? Imana irutabara. Shingira ntahe Yesu nawe azoyigushingira. Ntuzi umukozi isoni bagusubije menshi yasubize. Meruse gusubiza amahera kuri bisi mbona umuntu arakangaraye ati yo tuba dukeneye abantu nk'aba. Yesu ashimwe. Umushingira ntahe nawe azoyigushingira muri byose. Wewe umva warashinze ntahe kwe. Warashinze ntahe. Warashinze ntahe kuburyo Yesu nawe azogera hana akavuga mu ijuru uti data uyu muntu mutabara. Ntiyamara maji. Ntiyemeye ko bamukorakora. Ntiyigeza korakora. Ntiyigeza vyonga. Imyaka yiwe tuyibanyemo neza. Hanyuma nawe Yesu akuvuge n'imbere y'abamarayika. Oya cuza utunganye. Subire sibura ubucuti bwawe na Yesu. Hari aho wewe wakoze ucuvuga ngo ni jewe. Gihe zitugirira nabi n'umuntu aririmbye bikemera ati ni jewe. Ubundi nawe zamugiriye nabi atera ikorasi byari byanse nyene. Hari gihe haba igifukero no mu masengesho bikanga catera ikorasi yumva biraje akariro karaka. Hanyuma rero batashe bariko barabisubiramwo acabaza abo bari kumwe ngo mbe hajya ngujya korasi ngo mwabonye ngo mumbonera yatewe nande. Ivyo bintu byari amahoro. Tunganya ubugingo namba utashingiye nka Yesu. Pana kuvuga ngo ni jewe ngo kameme ngo je ngo nari naritse ubonye urose udufaranga ngo je ngo narabibona hajya ngo je ngo muri shimi ngo vraiment wapi n'ubuntu tugirirwa niki. Reka kuvuga ko ari wewe. Yohana yavuze ati si jewe. Ejo nivyemera uvuge ngo si jewe. We warize kaminuza ukayimara uvuge ngo si kuko hari mwabo mwatanguranye primaire batageze no mu windwi. Hariho abarenganye mu windwi batarenganye w'icenda. Nabo bari babikeneye. Si wewe. Use uragorotse ma. Hari ingorane mu y'iminsi y'ukwivuga. Gira ubuntu ku muntu wese. Umuntu atahure uwawe. Kuko niwe ukwiye kuboneka. Niwe ukwiye kumenyekana. Niwe ukwiye kuvugangwa. Si twebwe. Gira ubuntu mu mitima y'abana ijambo ryawe rikora umurimo ku bw'amaraso ya Yesu. Amen.